kurangiza twifurije abarundi bose amatora meza. Twifuza ko hotsinda amahoro, hotsinda demokrasi, hagatsinda ubumwe mu bose rimwe, ko hotsinda ubutungane kuri bose, ko hotsinda iterambere ridakumira, ko hotsinda ukuri, ko hotsinda CNDD-FDD. Murakoze. Le révérend Ndikurio, il va parler au nom du parti au pouvoir. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nyakubahwa mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu, akaba imwebwe mukurikirana ibijanye n'imigambwe yemewe n'amategeko, nyakubahwa murongo y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora, ndongozi nkuru mu nzego z'ukwivuna basi iz'umutekano, ubutungane, bubahwa murongo y'amashengero n'amadini, banyakubahwa bagenzanje murongo y'imigambwe namwe migenga, banyakubahwa mwese barundi kazi, umwe wese yiyumve tugira amahoro, demokrasi, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muhundire nifatanye n'abandi mu gushimira Imana rugira byose, yo yamana ntajyo ihoza inyonga zayo ku Burundi n'abarundi, icubahiro ni cyayo ibihe byose. Ndabakengurukire nyeri cubahiro mukuru w'igihugu cyacu kubona mwiyumviriye gutunganya igikorwa cy'iteka nk'iki nimboneka rimwe. Nikimenyetso kidasanzwe c'intambwe Burundi bugeze ko mu gutsimbataza demokrasi. Twaratahuye ko abadasangiye ivyumviro vya politike badategerezwa kuba abazi, ahubwo turuzuzanya, ubudasa bwacu likaba iteka ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nyene cyubahiro, kubitwerekeye mu mugambwe CNDD-FDD turakenguruka intambwe Uburundi bugeze ko mu bice byose bigize ubuzima bw'igihugu, na cyane cyane twihweje iyo tuvuye. Hariho abiyibagiza canke bigira impumyi, ariko barundi kazi bene wacu uko biri siko vyahoze. Aya mahoro ntiyizanye, nta murundi atazigana ko Imana yatabaye Uburundi n'abarundi ibicije mu mugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Umugambi CNDD-FDD, inama y'abanyagihugu irondera ineza ya bose. Kuva umugambi wacu CNDD-FDD uramukijwe igihugu mu mwaka wa 2005, twarihatiye kugarukana umumvikano n'ubumwe muri bene Burundi. Turakora ibishoboka byose kugira ngo dutandukane n'imizi, turandurane n'imizi umugero w'amacakubiri. Kandi no munsi sagaseseshwa rumuri, abarundi turafatanye mu nda mu butandukane bwacu. Ubu twitwa izina rimwe gusa, abarundi. Umurundi ahari hose akubaho. Nkuko umugambwe CNDD-FDD wamye ubiharanira kuva ukiri umuhari. Twaragarukanye icyizere mu barundi cyo kwishira no kwizana no gushikiriza ivyiyumviro. Nico gituma mubona imigambi gumivuka ihari nayo igatsimbatara. Ni naco gituma kandi mumaze igihe kinini mwumva hariho imvugo yahindutse mu banyamugambwe bacu. Nta jambo ribi canke nta jambo ribi rikiva mu kanwa k'umugumyabanga. Ibitwara rose umwanya wo kuvyigisha mu mitumba yose irenga 3,000, mu makomine yose ya kera arenga 119 canke 22 y'ubu no mu ntara zose. Turi umugambwe utiteguriye gusaza. Nico gituma dushira inguvu mu nyigisho z'akaranga mutima, kurunganwe bivanye kubakuze, imbonera kure hamwe n'ibisi vy'inkono. Turi umugambwe rero muvyeyi. Ugutuka nta gutorera, imbonera kure nta mazina mabi
ko burya ugwaruka rwacu ruriko rurategurwa mu kibano barigishijwe kuba imfura. Abarenga ibihumbi 100 baramaze kwigishwa inyigisho z'inyifato ibereye abasamuragwa b'u Burundi. Nyene cyubahiro mboneyeho n'akaryo ko gusaba bene wacu murongo y'imigambwe yemewe n'amategeko eka mbere namwebwe mugiye mu mahigano migenga ko twese twokubaka igihugu cyacu kugushira hamwe atakwinubana canke gufatana kutariko. Tuvuge ivyubaka, tuganire ku vyiyumviro atawe dutyoje, niturondere kuboneka neza aruko tubanje gucafuza abandi. Benshi bazi ko gutuka no gutyoza umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD bibaha amahirwe abanamba. Muri aya matora twinjiyemwo tugaragaze twese ko twatahuye ineza ya demokrasi ishingiye ku vyiyumviro bitandukanye, maze nitwahiganwa ntiduhezanyeyo kandi twirinde gufata abo duhiganwa nk'abasi. Umugambwe wacu ushingiye kuri demokrasi ishikana ku butegetsi biciye mu matora. Turahimbawe rero ko tugiye guhiganwa turi imigambwe myinshi eka mbere turi kumwe n'abigenga. Ikindi ciza kiranga igihugu kuva mu mugambwe CNDD-FDD ushitse ku burongozi ni intwaro ya demokrasi yatsimbataye. Ubu ibisikanya mu nzego z'uburongozi byabaye ibintu bisanzwe cyane, byabaye umuco, byabaye umugenzo. Ivyo byaraduhaye izina ryiza mu makungu kandi turi akarorero mu yandi mahanga. Ubu havugwa indongozi abategetsi bakivugwa, imboneza ni nazo mbere twashize imbere no muri aya matora tugiyemo. Nyene cyubahiro kuri gucaca cy'u Burundi, barundi bene wacu nshuti zanje. Uburundi buratangaza benshi kuko batari bamenyereye intwaro ishingiye koko ku mwene gihugu. Naho twoteba icyo duharanira ni uko atamurundi numwe yosigara inyuma mu iterambere. Bamwe bahisemwo ijambo bavuga bati twebwe gusa, twe mugambo wacu twahisemwo twese hamwe. Uko ivy'igihugu bingana niko tubisabikanya, ntibikiri ivy'akagwi. Nico gituma uyu munsi ingingo nyinshi zitwara uburyo ari iziganisha umwene gihugu kukubaho neza birushirije, haba kuvyara no kuvugwa ku buntu, kwiga ku buntu, gusahiriza mwifumbire, ibiciro vy'igitoro n'ibindi. Iyindi ngendo nziza twashize imbere muri bwa bumwe ni ukuzeza amabanga abo twibaza ko bayashoboye, tutibagiye ko nk'umugambwe watsinze amatora, tutibagiye ko n'abatari mu mugambwe nabo nyene bashikirwa. Nyene cyubahiro mukuru w'acaje cy'u Burundi mu gusozera, turahimbawe guharanira ineza y'igihugu ishingiye ku kwikukira nyakuri. Aha dutegerezwa kuvavanura na yangeso yo kwama duteza amashi abatayanizwa. Niyo bagize ngo baraduhaye bakadutegeka ingene turongora igihugu gutandukanye n'imico abene gihugu n'ivyo abene gihugu batwizeye ko bitandukanye n'imico n'imigenzo y'abarundi. Wa mugani wa basogukuru ugira uti akimuhana kazi imvura ihise. Tugira uwacu dukore kugira ngo tuze dushike kuri yamuna kazoza twifuza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Mu kurangiza twifurije abarundi bose amatora meza. Twifuza ko hotsinda amahoro, hotsinda demokrasi, hagatsinda ubumwe mu bose rimwe, ko hotsinda ubutungane kuri bose, ko hotsinda iterambere ridakumira, ko hotsinda ukuri, ko hotsinda CNDD-FDD. Murakoze.
Et c'était donc le président du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, qui à son tour a également exprimé sa gratitude envers le président de la République du Burundi pour avoir pensé à cette forme de lancement de la campagne électorale. Et il a ensuite insisté sur le fait que les Burundais ont compris que les partis politiques doivent être complémentaires pour le bon fonctionnement de l'État. On témoigne selon lui le fait que suite aux séances de moralisation organisées à travers le pays par le parti CNDD-FDD, il n'y a plus de